ubundi iyo umu entrepreneur bwa mbere urahomba birashika mbere n'imyaka 2 ugakora uhomba muga mu yindi myaka ugasanga ahubwo urungutse ingerane ya myaka yindi yose ahomba mbere byo byashyitse wewe muri ubwo bworozi bwawe urahomba na rimwe bivanye naho muhereye bakunze bakombiza TV imbonesha kure yanyu imbonesha kure yacu ibaha makuru ajanye no kwishingira akazi nkuko mubibona rero n'umunsi turi kumwe n'umutumire yadutembereje mu bikorwa byiwe bijanye no kwishingira akazi yakoze ahanini harimo ibintu bijanye no korora inkoko n'umukenyezi umumama w'abana rero nakajyo keza kukugira ngo atuganirire ukuntu ibyo abikora n'akamaro bimugirira mugabe imbere yaho twagiye tubanze tumusabe atwidondore. Murakoze je nitwa Divine Nibitanga nkaba buno mwanya mba mu ntara yacu nziza ya Muramvya hanyuma ikindi nkuko bivuze nsanzwe n'ububatse ndumukenyezi w'abana batatu hanyuma nkaba nkora mu kigo BBIN. Murakoze. Ego turumva ko mukora mu kigo BBIN nibaza ko ari ishami rya BBIN mu ntara ya Muramvya mbega BBIN ko batayizi niki? BBIN ni ikigo novuga kibundikira ugwaruka mu vyerekeye kwishingira akazi. Ego cyane murakoze turazi ko kuri bamwe basanzwe bayizi yuko BBIN ari ikigo cishinze kubundikira no kuvukisha imigambi ahanini y'ugwaruka muri ngahe mu ntara ya Muramvya kuva ryari? Turi ngaha mu ntara ya Muramvya kuva mu kwezi kwa gatanu kuno mwaka. Ego murakoze cyane kuva mu kwezi kwa gatanu icyo kibazo ndakibabaje nibwira nkana kuko twari tuje kuraba bimwe mu bikorwa muri ko murakorera aho mubaye twarumvise twongera turabona yuko muri aborozi hari haciye umwanya mutoya ariho mukiza gutangura gukora ngaha mu ntara ya Muramvya mugabo mwatanguye muri ko murorora mbega igikorwa cyo korora mwaciyumviriye gute? Igikorwa cyo korora twaciyumviriye kubera navyiyumviriye kugira nashaka kwiteza imbere kugira ndonke amafaranga nubwo nkora akazi urahembwa ariko muga umuntu arakenera kwiteza imbere abicishije mu korora jere nico nashimye ndavuga nti reka ndabe utuntu no korora. Mbega uwo mutima ubatuma korora kandi musanzwe mufise akazi wavuye twatangaye cyane turavye inkoko mufise inkoko nyinshi ejo kumbure ahi Muramvya ngira ngo ikibazo c'umurete ku bana canke abakuze n'amagingira ngo bizoba byoroshe. Murakoze Muramvya muri no myaka ikibazo cy'imirete n'amagi tugiye kugitorera umuti kubera ubundi mukorora umuntu ntiyorora kugira ngo turonke ayo magi niyo mirete bisabwa ibintu byinshi nk'akarorero
hariho nk'umwavu turaronka umwavu hama tugatabira indimo tukaronka ibindi biterwa bimeze neza hanyuma nyene tukadandaza amagi tukagira imirete urumva ugasanga turafashanije no mu mahoteli mu masoko no mu kibano ndetse ego muri aborozi kandi musanzwe muri abakenyezi ntitwari tumenyereye yuko abakenyezi bakora ibikorwa nk'ibi byo korora nyene bakerevuka bakaja mu bikorwa byo kwiteza imbere mbega ibi bikorwa muriko murakora byo korora bifitaniye isano irihe n'ikigo mukorera BBIN? Ibi bikorwa je ndiko ndakorera ngaha mu ntara ya Muramvya ndabifatikanya n'akazi muri BBIN kiretse ko natwe twigisha ugwaruka tukagwigisha kwiteza imbere kwihangira imirimo je nanje naho niyumviye kubifatanya n'akazi nta naho bisana na BBIN kuko BBIN nuko yandeze hamika twigisha ukuntu umuntu akwiye kwiteza imbere ubwiwe nyene uhereye ku tuntu duto kuko uno munsi umuntu ariko arakora akazi ariko buraca bugacana yandi ugasanga ka kazi karaheze umva rero wamenyereye amahero kavuga ati cenzo kwa mpembwe kubera mfise akazi usanga bikugoye. Ego turumva yuko mukorera ikigo BBIN gisanzwe kivukisha imigambi y'ugwaruka kikabundikira kikongera kikavukisha imigambi y'ugwaruka ubwo ntabwo bwo bwarabateye mu bwa muti ugwaruka go tubazo ibibazo bijanye nuko turiko tubigisha kwishingira imigambi nabo batariko namwe ubwanyu mutariko murayikora ahubwo nyene nico cyatumye ndanabikora kuko mwakino gihe wasanga ugiye kwigisha ugwaruka ukamubwira kwiteza imbere nawe ubwawe nyene ugasanga ntacyo wenyene wishoboje ntavyo ari bwakore ariko iyo ufise akantu naho kuba gatoyo ushaka kumubwira ati je nahereye ngaha hanyuma bungeze ngaha ndabigenza uko. Ego reka rero tuje neza ku buhinga bujanye n'ibyo korora inkoko nkuko twabibonye mbega inkoko yatanguye kuzorora ryari? Inkoko je ubundi haraheze imyaka 2 ndazorora kiretse yuko narazoroye nakorera handi nakorera mu ntara ya Muyinga ndazorora mu nyuma canza gukora akazi ini Muramvya camba oblige kuzigurisha zimwe nari mfise kubera usanga déplacement ibiki bice bigora ndazigurisha ariko rero nubwo nazigurishije sinashatse guheba umwuga ngo uheba umwuga ukabutaye umwana nanje naciye ngira commande y'izindi nkoko candategura ngaho Muramvya aho ndazororera. Mbega korora inkoko biroroshe? Korora inkoko biroroshe bitoroshe ubundi nta kintu na kimwe cyoroshe kandi nta kintu na kimwe kigumye gusa bisaba yuko wowe mu mutwe ari wowe nyene uvuga ati widetermina ukavuga ati jewe ndashaka gukora iki n'iki n'iki rero ikintu gisize mu mugambi wawe ukavuga ati je numva ndagishaka kugikora birashoboka. Ego icitondegwa nk'umuntu yifuza gukorora inkoko nikihe? Nk'umuntu yifuza korora inkoko icitondegwa nukubanza ugategura ikibanza uzodishiramwo ukanategura n'uburyo bukuzozigaburira kuko inkoko zirya mahera ku munsi ego turabona mwebwe nkuko twabibonye magema yabitwereka twabonye yuko inkoko zanyu ari inkoko zimeze neza mbega inkoko zirunguka? Inkoko nico kintu cyambere cyunguka ego zirunguka gose kubera zunguka mu buryo bwishi zirunguka uragurisha umwavu mu nyuma ukagurisha amagi hanyuma ukanaguri za nkoko zigumaho zikaguma ari umutahe zikanasumba umutahe. Ego ubumwe mu bakenyezi nuvuga bumwete bariko barakora umugambi wo kwiteza imbere hampande y'akazi musanzwe murangura mbega hari jambo mushobora kubwira abandi bakenyezi aho baherereye baba birimizi cyangwa bafise ubuzi butandukanye aho baburangurira hari hose? Murakoze je numva no hanura abakenyezi bagenzanje tukajijuka tukifatira natwe ibintu mu minwe hari ibikorwa bitagikorwa n'abagabo bitakorwa n'abagore ibikorwa byose natwe turashoboye kuko uri umukenyezi
biraryoshe yego biraryoshe gusaba umugabo muga ntibiryoshe gusaba umugabo kuko akantu kose umusaba biraryoshe umwe arondera uwundi nawe akarondera kandi iyo uri umukenyezi umugabo akabona nawe ko hari ikintu uterera mu muryango urumva nawe yuko unezerewe nawe ufise icumazi niteka nyene ridasanzwe urumva urugo bavuga ko urugo ari babiri turi mu gihe igihugu cyacu kiguma gihimiza ugwaruka wowe rero usanzwe uri mu kigo kijejwe gufasha ugwaruka nyene kwishingira imigambi mbega muri kino gihe igihugu gihimiza ugwaruka gukora imirimo yo kwiteza imbere wowe babwiriye ugwaruka gubu noruhanura gukura amaboko mu mpuzu ubundi ugwaruka gubu uramubwira ukuntu yo kwihangira imirimo ukuntu yo tangura ku kagambi gatoyi muga kaca kubwira yuko wewe atamutaha ufise burya umutahe ni twebwe nyene umutahe ni wewe kandi umutahe ni cyo cyiyumviro wowe ufise muri wewe uvuga ati je no ukora iki kugira rero umenye yuko nawe ushobora gutangura umugambi umutahe icyo cyiyumviro kiri muri wewe tangura ugisohore uvuga ati mbe no ukora iki no tangura gukora iki numva muri jewe ko mfise ibintu byinshi biri muri jewe numva no tangura gukora iki muri bijya byinshi hariho ibikudidanira ukavuga ati nene bikorera rimwe ikinohomba cyane nogirane ubundi iyo umu entrepreneur bwa mbere urahomba birashika mbere n'imyaka 2 ugakora uhomba muga mu yindi myaka ugasanga ahubwo urungutse ingerane ya myaka yindi yose ahomba mbere byo byarashitse wewe muri ubwo bworozi bwawe urahomba na rimwe byarashitse ku bwa mbere norora inkoko zamutoye izo nkoko zagera kuri 60 nizo natanguriyeko hanyuma naziguza ari mu kwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2022 izo nkoko zirakwiza amezi 5 zitarata hageze iho zita ugasanga hataye inkoko 4 inkoko 5 ugasanga zirakuze hari hageze iho ziguha umusaruro muga ahubwo nawo bandanya wisopa ibyo zijya oya wasanga taho bihuri ugasanga ahubwo uri muri mwe ariko ntwacitse intege waciye ubandanya sinacitse intege naciye mbandanya cyampeba ubwo bwoko bwa mutoye cyaturonka ubundi bwoko bundi buva hanze mu bubirigi zitwa Iza Brown izo naziguze ari nkoko imiswi 100 nizi mbere twabonye ngaha ego nubwo bwoko bwaha naziguze ari imiswi 100 hanyuma ndazorora muri izo hapfuye inkoko 3 uduswi naho nye twagize accident tuca turapfa 3 izindi zose 97 zirakura izo nkoko n'ubwoko bwiza gose kuko wasanga hataye inkoko 80 cyangwa 77 hataye inka ugasanga hataye inkoko 70 65 ego uno munsi nibaza wowe abana umurete nibaza inkoko zimaze gukura ko atangorane byigira bigutera inkoko zimaze gukura ntangorane nimwe yigeriba mbega izo nkoko zawe twazibonye ni zingahe bitezemwo umwimbi w'amagi ungana gute urumva duhawe ku nkoko imwe yoyo tusanzwe twabonye uko atari izo nkoko zigera ku 300 natubwiye ko zavuye mu gihugu cy'ububirigi mbere kuzikura mu gihugu cy'ububirigi kuzishikana ngaha imuramvya uko numva umenga n'igikorwa gihambaye wabigenjeje gute zishika zivuye mu bubirigi zishika ku kibuga c'indege zimaze umunsi umwe ariko zimaze umunsi umwe turafise abamantor bace bazitora abo bantu rero turabafise jewe umuntu yazitoye ari mu ntara ya Muyinga azitoye zimaze umunsi umwe cyazitwara hanyuma akazigira demarrage 3 ahejeje natwe tukaca tuzitora ego uno munsi turi ukura tuyagira ukuntu uriko urorora inkoko kandi urateguye ko hari nizo ukura hanze uko biri kose kino kiganiro hari habo kizonezera bakifuza yuko nabo bozorora uwo barangira nabo uburyo bashobora gucamo kugira ngo mpaka bashobore korora nkuko uri kurabigenza
murakoze. Umuntu wese yumva ashaka korora inkoko vraiment no kwitanga uko ndabizi hose nkamubwira uko bigenda gushika inkoko zishikanye ikibazo cyose yogira cyanke aho yodidanirwa hose je nabandi ngaha no mubwiye. Murakoze cyane turiko twegereza kurangiza ikiganiro cacu sinzi yuko hari impanuro canke intererano yindi yotuma ugwaruka rubira hasi ikibazo cy'ubushomeri kugira ngo ntibabandanye bazerinze nk'ubu wewe urubatse ariko kandi urubahuka ugakora ibikorwa byo korora inkoko kugira ngo ugire iteka mu muryango. Turashaka rero utera kamo cyane cyane abakuze bo biragora gato kubatera kamo mugabo baba nyine tuko turategura canke baba bakurikirana ibiganiro bakiri bato bitegura kuzoshinga izabo nirihe ijambo wobabwira mu kubaka urugo rufise iteka rushingiye mu kwishingira akazi mu gihe baba bariko bitegura gushinga izabo. Murakoze. Ikintu no hanura ugwaruka gubu nuko gokura amaboko mu mpuzu rukareka kuzerinze ngo ndari abigeme kubera twagendeye umukenyezi akora entrepreneuria yego niyo dushaka ushimikire ko cyane kuko je ndabivuze kubera ko ndi umuhungu cyangwa umugabo wumva umenga niko twategerezwa kubikora ariko mwebwe kubera ko muba umukenyezi musanzwe mwubatse murafise umugabo wanyu ararondera namwe mugabo mugatako mukavuga muti nitwore ku mugabo ngo naho dumvise akazi sinore ko mugabo ngo arondeye wenyine ugaca hirya no hino ukavuga uti reka ntunganye n'uwo mugambi wo kwiteza imbere kandi ibyo bikagutera iteka mu rugo iwawe kandi sinona no hirya no muri BBIN je nibaza yuko bibatera iteka koko kubona umwe mu bakozi bico kigo ashobora kwerekana yuko ashobora gukora ibintu ahaherereye ugaruka rukaza rukaraba n'akarorero keza. Rero nico gituma mvuga nti cyane wewe woshimikira uri kuratera kamo kubigeme. Murakoze. Akamo notera kubigeme ndetse n'abafasoni bubatse no bahanura yuko dukwiye kwiyumvira kuko uri umwigeme urashobora kuvuga ngo nzogenda ngo umugabo azontwara zobafise byose yego nubwo abafise byose ntawe ufita byose ariko nawe biraryoshe iyo ufise ikintu utereye mu muryango umugabo nawe nyine arishima mu wanda ati mfise umukenyezi azi gukora azi kurondera n'abana muzovyara barakura bazi kurondera kubera nk'ubu yego abakenyezi benshi turakunda ibintu by'amarigara ugasanga twicaye ahantu turiko turavuga turatera inkuru turiko tuvuga ibintu ngo bitunguka umugani w'abandi ubu rero turakwiye gukora ivyunguka kuko nka je nk'ubu ndabona yuko nk'ibi byarampaye ndafise occupation nta mwanya mfite wo gutango ndagiye kuyaga n'abantu ibitagira akamaro usanga ahubwo uraho nyene kare nkisubiye inyuma kare indya je narazigura ariko ubu je nije ndavyikorera ivyo ivy'inkoko zirya ndarima ivyo ntarima navyo nkagenda nkabigura ariko nkavyivangira kuko narabonye ibiryo usanga tugura hariho ivyo usanga bataguhaye byose nkuko bubishaka. Rero hanura abakenyezi nimba urima urashobora kuronka uw'inkoko kagura ibigori cyangwa akakugurira ibihoke akakugurira isoja muri ya maboko kubera nawe wasohoye amaboko ugakora akazi sa korora inkoko gusa je nashimye ko inkoko kubera nabonye byaranyungukiye ego bikagira ico bishikanyeko kuko nanje ubu imbere mu ushinga ntahe wanje hari amahera nahagusabye udashobora kuvuga ngo ntahe mfise cyane nango mbeho utampaye iki usanga muri ko muronderera hamwe kandi urugo ruraguma gusumba ubundi usanga muri ko mupfu busa ngo aranyemye amahera aragize nte ariko nawe uyo menyereye kurondera nawe akarondera usanga urugo rumeze neza. Ego urakoze cyane uko biri kose nibaza ko tugira turangize kino kiganiro mugabo hari ikintu tutababajije mbega buno bworozi muri ko murakora no mwatubwiye ko mufise akazi nibaza ko mwatanze akazi buno bworozi turiko turakora umwanya umwe hari ibyo nkora nkavyikorera ariko muganda afise n'umukozi akora kuko ndamwigisha
kandi nawe ntanamuvugiye arabishima ko nawe nyine avuga ati nanje ubu narabonye yuko ndi mu ishure yego ndafise ubikora murakoze cyane nagira imbere yo kurangiza musubire mutwibutse abakunzi bacu abo muri bo. murakoze je nitwa Divine Nibitanga nkaba nkorera muri BBIN nkaba ndumufasoni nishingira imirimo hambavu y'ako kazi. murakoze yego murakoze bakunzi bakumbiza TV muvanye naho muherereye turasuye kubashimira ukuntu mwaduteze amatwi guhera mu ntango gushika ku mpera ntimwibagire gusangiza kino kiganiro cyacu aricyo cyanyu mwongere mutwandikire muri commentaire ibyabanezereye canke ibibazo muba mufise bijyanye no kwishingira akazi nakagaruka tuzoba dusubira. murakoze.